umutima wawe ihangane kuko n'ubundi nta kundi uri bubigenze nanjye sinari nzi ko ariko kazi umugabo wanje ako mugo ubu naramubujije nawe ntazobisubira Jeannette ihangane n'ukuri shanje amajambo menshi no kwicisha reka mbandanye nako ndagenda imbere ariko nakubeshye yanje umutima wanje barushika ndatunye cyane Jeannette ukomeze kwihangana Welcome, babe. Thank you. Welcome, babe. Thank you, baby. Igihe agenda nari kijyana. Babe. Kumbe ujya wambaye uko. Eko. Ikintu mbona gusa nuko babe urazi ko ngiye kwiga karate. Ndabona ntazi kung fu. Bizokoroha. Dia. Nta mpamvu yo kwiga karate cyangwa iki parce que tento wow nta muntu n'umwe muzokwana yeah. So bebe nta bintu banzaniye Yes hari umuntu yazanye ibintu agakarato nagashize muri chambre. Okay ndaje 1 minute. Okay. Honey? Yes, baby. Why, baby? Ngamaso urabona impamvu. Nta kibazo mwamikazi wanje. Nta kintu nsaba ndeke kugikora, okay? Yes. Surprise. Nogorore. Eko chérie. Oh, wow. Yani kwanje. Yes, babe. Oh, come on, mama, come on. Chérie, kubyukuri nari maze iminsi ndakwiyumvira ko ukuntu usaga telefone gatoya kandi communication yanje nawe yari maze iminsi igorana parce que muri iyi myaka udafite WhatsApp ucyumva nawe niyo mpamvu nahisemo kugurira telefone. Mu byukuri sinumvigena no gushimira cyane kuko you're not baby, you are my mom. Yes, kuko umuvyeyi ni wamenya ikintu umwana akenera. Nawe kenshi uramenya icyo nkeneye uri mama wanje. You are not my baby, you are my mom. Thank you so much. Yaba mfise ikintu nari kugushimira narukegenda kugurira mugabo. Reka tuje muri shambo ndagushimira. Umuntu atanga icyo afise baby. Okay. Okay, chérie, avant que tugenda reka kwanza nanje ndagusaba ikintu sibyo? So ndashaka ndagusabe si every of the time tuzojana ndakugirira shopping ndakugurira izindi mpuzu nziza parce que ndashaka kumubwira grand frère yuko nanje musigaye ndi mu rukundo. Wow. Yeah. Ubwo mubwiza ukuri grand frère ko turi mu rukundo. Mpamvu yo kuguma tumuhisha bebe. Kandi thank you. Niyo mpamvu nakwise kuri mama. Mama. Yes, babe. Yes. Kufuna umusinzo usukura kandi kukwita bebe zo kwita my mom. Okay. Mama. Yes, babe. Reka ndaguterura ndagutwara muri shambo ndaguteruye. Yes. Jujura shobora. Umwana nubwo yo waremereye gute nta umwana aremera imbere ya nyina nubwo yo bapima ibiro 6 nyina akaba yonza ategezwa gusa kumushoboza kumugonga kado yanjye kwanza ndashanga sibyo
kweze uwari misiba na y'amaguru yari gwanje uko nje kukumenyesha ko guhera uno munsi isaha n'itariki aha atakiri wawe rimwe kabiri gatatu ntaravuga amajambo menshi ntarahogora usubiye ukuri uriko uranyumva erega mama naho yapfuye twari twaragize eta civile umwana ufise ari he nyereka umwana ufise yo tumuguma mwiri tongo parasira umugabo yapfuye ego kwe iri tongo nasigiwe n'umuhisi se wiwe aha rero n'abandi buhabatize abaragushiramo none ko atari hari gasha mwitongo ryanje uguma ari kurakora iki uri kuja he none umva ugomba unyihange ugomba tugwane kumenga ibyo ndiko ndavuga ntavyo uri kurumva ushaka tugwane wa mukobwa urafise iwanyu wenda kubaza urafise iwanyu nta ufise urafise iwanyu nta ufise urafise iwanyu wewe wabo urafise haguruka tambaga rwagenu naho kungu wajagiye ntagaruke urabona urinzanyesha nakwereka busigo wabutindiwe dupfanike jana wewe kwaje twafana cagi iyo bayasize n'umwana hona mitano warufise ibyo uri buvugireko mujewe nyoko ibtu babusigo urabona uzusubire kandi reka ndahagurishe kwanza ayo manyama yawe naso ndabiyo muzosubira kuja kuvugira urabona kwanza n'ubushambara bwako nzagurishe nganda butange wabutindikazi iyo uvuye n'amahoro gukora anyirukanye nyoko gukora kwirukanye aranyirukanye kandi yankubise rwose ambyo ndamuvira mu rugo ko umuhungu we yamaze gupfa umuvira mu rugo gute kandi wararusinye none mwanditswe n'umuhungu wiwe yanyirukanye yambwiye ko no kubyara nsinigeze ndamubyarira ngo ndamuvire mu rugo rero none umwana ni umwiha cyangwa umwana atangwa n'Imana ibyo bizana ariko ndamutahura nibaza karakabonge kuko yabuze umuhungu wiwe nta kundi nakari wari waratevye kuvayo urazabona kwingingiye kuvayo hariyo ka erega mwana wanje hajya nubwo bavuga ati ngo ibyanka kare rujya rugo ntwari kurubanko ugwishimiye kuko ivyanyu Imana yavyanse kuva kare hamba icerekeye naje niba yakwirukanye imvira mu rugo simvira mu gihugu kwasohara hari hamba ikitabuze mu gihugu abagabo baruzuye icara ngaho utenyenye uceceke wituritse ndazizoronka umugabo mwiza nene kukwirukana hoho niyo byo bice bigarura umuhungu wiwe nakundi nyene we injira mu nzu uzo kwibera hano nakare ntaco warubuze ngaha hani ku by'ukuri kuva winjiye mu buzima bwanje hari ibintu byinshi cyane byahindutse kuri jewe niyo mpamvu abarundi burya barazi ubwenge abarundi baciye umugani ukuboko kumwe kuriyaga ni kwimara urugi rero nanje kuva ndakuronka ndabona yuko imigisha samahigwe ndabona evolution dimo rero hari ikintu nagomba ndakwisabira shushu mama ntugire ikibazo okay mama nubwo hamwe byoramu kabishitse
bagasanga amafyigo yawe afite ikibazo bakansaba ko noguha ifyigo cyangwa yose amafyigo abiri no yaguha bebe yumva amahoro mama saba ikintu cyose ukeneye mama. Merci beaucoup mon amour. So ikintu rero nagomba ndagusabe ni iki sheri, mu bisanzwe ndiko ndakuraba ukuntu tubanye ndabona umenga like nta bwisanzure ufise muri wewe. Nashaka ndagusabe yuko mukwandika ku butunzi bwanje bwose. Uti ngwiki sheri ndagusabye ntiwagire ibyo bintu ko bikomeye. sheri umva ndakubwire like urabona n'abakozi sivyo muri uyu mwanya ntibakubaha cyane ariko ninakwandika ku butunzi bwanje bwose inzu imodoka byose bizogira valeur bizogira iyindi poids sivyo bizogira ubundi buremere abakozi bazokubaha kandi nawe ntuzokwicara ubu ndazi muri wewe wicaye wiyumva umenga uri Mario ikintu cyose ukeneye urinda kunsaba shiri nkeneye ikisheri n'ikishe no ivyo ndabirambiwe ndakeneye ko bisanzura ibintu byose bifate nk'ivy'iwawe apana kurinda kunsaba shaka iki bibe vy'iwawe kandi kindi naco bientôt turashobora kuvyara abana bazobone yuko uri umugabo mu rugo ntibazobone yuko ngo imitungo yose ari ya mama. Autre chose ndashobora kwitaba Imana ugasanga nyene ibibazo ntibishobora kubura niyo mpamvu ndagusabye nkanyahera. Oya mama je nkuko nabivuze yo kuri mama wanje ugomba uhereza umwana ugomba usigira umwana ibisigi. Thank you mama. Amekindi nacu ratandukanye cyane n'abandi bagore kenshi iyo umugore afite amafaranga acagaye umugabo na niyo mpamvu babise ngo ba Mario mugabo we nta munsi n'umurigero ngaya. Mama iya amahoro ntabwo uhaye umwana wawe ikigaba ntabwo nzokubera ikigaba pe nzokubera umwana w'umugisha mama. Ngira ikibazo sheri so niba binyemereye rero nta byo guteba sivyo ndashaka ejo mu gatondo nkoko niyo ngoma tuzoce tugenda kwa notaire tubirangize byose siko sheri. Yeah, thank you mama. Bebe yure ni cyonje cyakorotse nyambika mwiza. All right. Okay, baby, come on, baby. Ujye uko nciye hajya haruguru nyuma nibuka umuhisi umugabo wanje iyo nciye hajya imbere y'ijya mbuga yacu nibuka ibihe byinshi bigatuma ntuhura ku mutima ngize mpure na mama weho ziba ari izindi ngorane kubw'ibyo rero cyangwa umengo sinaguma ngaha nashaka unyemerere manuke Bujumbura ende kurondera ubuzima kuko n'ubundi kuguma nicaye ngaha turi kumwe nambona bizoherera papa. Hari igihe wasanga ariyo mahigwe yanje ugasanga ndarose undi mugabo canke nkaguhindurira ubuzima ngende kurondera akazi. None ga mwana ico gisagara ca Bujumbura numva bavuga kumenga ivyaho biragoye ko numva umenga ubuzima bwo mu gisagara bugoye ga mwana kandi urazi ko atari umuryango dufise yo hari ego menda kumva akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze nivyo nkuko abakera bayamaze ariko nta kundi narataza ruta mbundara nta kundi uragenda umurapa bizogenda neza ntubikorana agahinda kenshi.
kubera ko uryamye ngahe amasaha bose nabuze iyo mpfa niyonje ntaho ndi nariko ndasaba akazi ariko nakabuze kandi biraboneka ko ushonje nukuri ndashonje cyane hama nari nkeneye umukozi vy'ukuri nari nkeneye umukozi wo mu nzu sinzi ko woza nkaguha akazi kuko iyo umuntu ashatse gukora ntibibuza ko umuntu yomufasha nukuri mwamukoze boss urazi guteka boss je ndabizi no kumesura nta kazi na kamwe ntazi byose ndabishobora gusa nk'ubura umusoma oya je siniba sawa ngo tugine mu modoka ndakujyana murakoze cyane karibu kandi murakoze cyane boss hama uruzi rwose urabona wenyine ya naba ndi jenyine niyo mpamvu nakubwiye ko niyo umukozi murakoze cyane niyo mpamvu nari nkeneye umukozi azoza aragira amasuku ino nzu ifise ibyumba bine douche toilette ariko ndibaza ntuzobigira isuku iminsi yose kuko nta mwana haba ku buryo yo wacafuza bose nubure ntugire ikibazo je nzobikora byose hama ikindi nifuza ko uze gutora ibintu biri mu modoka zijya mu mpuzu zawe ariko ndibaza ko zidakenewe cyane nshobora kuja kugira shopping izindi mpuzu nkakugura izindi mpuzu zo urambara ngutwara no muri sara bakagukora kugira umere neza yo boss murakoze cyane n'ukuri sinari nzi ko abantu beza bakibaho nk'uko n'ukuri ndabashimiye cyane murakoze gose aguruka naje ni byiza gukora icyiza ukihari urabye umukobwa nkawe uri mwibarabara kino gisagara cyuzuyemo abantu bari ushobora kukugirira nabi ushobora gufata ku nguvu nakubonye mbona yuko no gufasha ukuri murakoze gose hama ntugire ikibazo akazi kose je ndagashoboye nzogakora nacyo bitwaye kuko kuri ino si udakoze neza ukiriho ntuzoyikora wapfuye ukuri murakoze gose karibu kandi okay ucuraba zija mpuzu zawe nimba arizo ukeneyemo uzikure mu modoka hama icumba cawe ugiye umuryango wa mbere nuzoza urarara genda mu modoka utore bijya bintu vyawe hama witegure nacyo ntugire ikibazo gusa akazi kose ndagashoboye nzogakora hama nari gufasha mukanigura imodoka kubera je ntavyo nashobora kugura nta kibazo Thank you.